ibibanza birimo amarembo ni ibibanza bifite amategeko y'imwemu abigenga. Igihe cyose utikonformye kuri ayo mategeko urahanwa n'isi y'imwemu. Kandi ngo mavuga ikintu gikomeye ku bantu b'imwemu, hari igihe tubona abana b'Imana batsindwa mugabo ari kubera yuko batadispoza, munyumvirize neza, kumenya ibinyegezwa vyagizwe ibanga n'uburyo babwiza kugira iki, kwitwara canke kwifata. Umuntu akurusha kumenya isi y'imwemu imikorere yayo, uyo muntu munyumvirize neza, uyo muntu azokugira ku bushobozi naho uri umwana w'Imana. Kuko raba kino kintu Yesu yabwiye ba Petero n'abandi bigishwa be bariko barasengera wa mwana arimo imwemu mbi, bivuga ngo barazirukana zanka kugenda. Mugabo Yesu aje abonye abantu bariko baregerana arazikankamira ku kanya ziragenda. Baramubaza ati none twe kwereka twazirukanye ntizigenda, mugabo wowe upfuye kuvuga gusa zigenda. Bari bamaze amasaha arenga 3. Yesu arabisura ati icyatumye bati tweho, garuka nacu nyuma, garuka inyuma. 19 Matayo 17:19. Maze bigishwa baza kuri Yesu biherereye, baramubaza bati umva bari bamaramaye. Mwibuke kuri chapitre 10 barakoreshejwe n'Imana ibintu biteye ubwoba. Yesu arabwira ati nabonye Satani akoroka nkiragarira cyangwa nk'umuravyo, bararyoherwa imwemu mbi zatwumvi. Mugabageze kuzindi imwemu mbi zindi barazisenze ziranse kugenda. Raba baca muja ufite bari bamaramaye, amasuccess bari bagize kare siyo bariko baragira. Raba maze bigisho baza kuri Yesu biherereye, baramubaza bati tweho niki cyatumye bituranira kumusenda. Raba arabisura ati ukwizera kwanyu guke. Cyo cyambere ndababwire ukuri, namwe mufite ukwizera kungana kabuto kasina pimubwira kino gisuza ati muti cinka ucyaki ini kesi yo kwizera. Ndabona ukwizera kwabo hamakari mumvirize. Iyo bariko bavuga ukwizera, kwizera nukumenya mu buryo vyimbitse ama realite spirituelle, ukuri guhishijwe. Icyakabiri ariko be nurya kandi ntibara abadayimoni benshi, yari umudayimoni umwe. Mugabo uyu mudayimoni yari umudayimoni atwara abandi badayimoni. Hari igihe uhura n'ubukadogo bw'ubudayimoni, mugari igihe uhura nabo Bibiliya yita barurazi, abaganza. Abo rero ni inzego n'amarembo, abo nibo badikta amalwa, abo nibo badikta ama protocol. Ariko tibe nurya nakugwamo n'ikindi atari gusenga no birabasaba ubundi buzima bundi bwimbitse bw'ubusabane n'Imana. Mugabo kandi bavuze kwisondesha harimwo n'ikimazi. Babwire hari amarembo yugurutse kwishengero ryo mu Burundi di numwa, imdavuga nk'intumwa. Ayo marembo yugurutse ari responsable, munyubize neza, y'intege nke bamwe mwishengero bariko baragira batazigituma bariko baragira izo ntege. N'abantu badukana ibintu ngo n'amaheverasa adafise umutwe n'amaguru, agomba kudupresenta, munyubize neza, Yesu w'igipande. Bagomba kudupresenta agakiza katuzuye kameze nka wa mukate uhiye uruhande rumwe, n'ubundi mukate utera ingwana, mukate uhiye impande zose. Agakiza bazogupresenta katarimo sacrifice, akosa agakiza. Ivyo basaka ngo gutahura bumve, uravyumva, umuntu aronka mu buryo bworose. Nta kintu na kimwe nzi mu bijanye n'ivy'ubwami bw'Imana coroshe, nta na kimwe. Ndabasi ikintu kimwe, mwe mumaze gukura, turi abana twa tuzi ibintu vyoroshe. Ubwo mumaze gukura utangura kumenya ko ahubwo uko umuntu aduga niko ibibazo biduga. Hari abantu bibaza ko abantu bafise amafaranga menshi atabibazo bafise, baragoba merewe nabi nuko atavyo babwira. Hari abantu bafise uburyo bukwiye arabatunzi bo kwifuza gusura muri bwa buzima ataco bararonka, bo bararyama bagasinzira. Kuko urugezo rwose umuntu agezeko rufise intambara zabo. Abo bantu rero bagomba n'amarembo, nikuko vy'amarembo bagomba kubabwira yuko agakiza katagusaba sacrifice, n'agakiza kandi ufite mu bwami bw'umwiza baraturaba gatwenga. Muze mubaze abantu bo berigeze kuba aboccultiste, abantu bagene mu isi y'umwiza, bazubabwira nabijye ubona umengo babirose vyoroshe. Urye umuntu acyagira amasuccess, urye umuntu vyace bigena neza, hari ibimazi abanza gutanga, hari ibimazi bama bariko baramurondera. Ico gituma mwe bagera ahantu bagomba kwivamo agace babica. Ivyo vyama vyabaye ku bastare bamwe na bamwe, baramuico akeneye cyose, mugabo agatwara uruhande rumwe rw'umubiri wiwe. Nta mabanga y'ivyimuhemu adafatanye n'amasacrifice. Avuze ngo gusenga no kwisonzesha, munyumvirize neza, ariko avuga hari ikiguzi, hariho ikimazi ubiza gutangira kugira ngo ushobore kugera kuri urwo rugezo ushobora kuvuga. Burya mbabwira ikintu kimwe, mu bijanye na spiritualite nibijanye n'uburemerezi na kalite y'ibimazi dutanga bidutuma dukomera canke tudakomera. Umuntu Imana igiriye ubuntu araza kumva neza kino kintu, kandi ubuzima bwe buca buhinduka. Kuko imisi yose magatoya Zaburi 24 gwera ku murongo w'indwi, aya majambo ndabize murayazi. Mugabo dusubire tuyagarukeko kandi hejuru baba ariko batubwira ubuzima bw'umugororotsi. Aya majambo araryoshe cyane. Mugabo ageze kuri 7 bacatangura kuduhishurira resistance
defense ibera ku marembo. Bavuze ngo nimwigire birebire mwabirimba. Mukivuga ngo mwigire birebire, mucyonza avuga ngo open up ancient gate, mwamarembo mwe ya kera. None aya marembo yashizweho nande? Sayubu naye ariho kuva kera. Hano umwambi w'ubwiza agoma yinjire, mugabo aya marembo ya kera yiteye ikare mbaye babandi nakene kuguruka. Nimwigire birebire mwabirimba, mwabirimba musegenye, mwanzugize ibihe vyose, mwanzugize ibihe vyose ngo haguke. Kubera iki ariko harago ukuri ku buzima bwacu bumeze. Igihe cyose utazogira icyo ukoze kubijanye n'amarembo uzokwama wagiwe. Nico gituma abantu bari victime ibikorwa by'amarembo n'abantu badashobora kugira épanouissement. Umva barafise ahantu batarenga, amahoro yabo harana tarenga, umunezero wabo harana tarenga, imigisha yabo harana itarenga. Namanibuka umuje nigeze kumbwira ati japote sinzi ni nkore gute ndara amajoro nitange ntanga amaraso hari ahantu hari amafaranga ntashobora kurenza. Imisi yose yagera kuri 3 million yaca asubira hasi agasubira gutanga. Kubera iki? Izi nzugi aya marembo mviriza abwirizwa guhangagwa. Iyo adahangawe aguma ariko aratikiza, aguma ariko araha access bwami bw'umwiza kuza kwisha kwiba no gutikiza. Nimwigire ni itegeko riko ratanga. Raba kino kintu suko bavuze igambere aya marembo yaciye yumva. Verse 8 acha uwo mwami w'ubwiza ninde? Ikiragizwe kwibabwira iri jambo rivuzwe nande? Iki kibazo kibajijwe nande? Wowe uraje ngo nimwaguke amarembo mwanzu segenya haguke. Ayo marembo arabaza ati uwo mwami w'ubwiza ninde? Sinikingurira uwo ari we wese urinde. Nico cuma abahungu basikeva baje mu izina rya Yesu. Paul avuga ati Paul turamuzi na Yesu avuga turamuzi. Mwebwe muri bande? Mwani maja mwebwe mura dispose imfunguzo zo kutwugurura. Nushake uze uri gitangaza, nushake uze upima metero zitatu, nushake uze uvuye, nushake uze uva mu muryango ukomeye utagira urufunguzo rw'iyi miryango iri ngaha ntuzopfa wuguruye. Aya marembo arareponda. Okay, uvuze ngo segenye umwami w'ubwiza yinjire. Uwo mwami w'ubwiza ninde? Na marembo ari karabaza. Parce que nabwiye ahari amarembo hari intwaro aho hantu, hari administration aho hantu, hari tribunal aho hantu. Mu bijanye no gutsinda imanza hano muri nosi munyumvirize neza, sukuba gusa ufise ukuri nukumenya kudefanda ukuri kwawe. Hari abantu benshi batsindwa kandi bari mu kuri ko batamenye ko ngene bagira iki badefanda ukuri kwabo. Nivyo canke sivyo? Kubizanye n'amarembo nuko bimeze. Hari gihe uza we wibaza ngo yumva ndi umwana w'Imana, uyu muryango ucunyiyugururira. Kakubaza ati wowe honyene usanzwe uri munsi y'ubutegetsi bwaje. Uzobabwira amaraso nk'irembo akora kandi gasha kandi ababikiye. Sinzi ko ndakivuga ico nzo kivuga kwa kane. Uje amaraso yawe yuzuyemo amarembo ugacuza ngo ugende. Simuze murabe hari abantu gukora amakosa biraborohera cyane, kwihenda biraborohera cyane, kwica gusambura ivyo bubatse ni nka gutya nakantu koroshe cyane gose. Ko umuntu yagiye bwabe womengo baramwibwira ate iyo se ubwiza kuja garuka ngaha cyo naragarutse. Ku marembo ari resistance ikomeye cyane gose, hari gukirana kudasanzwe. Nico gituma amasezerano dufise akomeye. Imana sezerane sokuruza wacu Abraham, Imana mubwiye ngo uruvyaro rwa ruzokwegukira amarembo. Itangura 2014 ruzokwegukira amarembo y'abansi bawe. Mari majambo ruzoshobora kunesha impari zose ziri ku marembo y'abansi bawe. Ngaruka inyuma gatoya. Uwo mwami w'ubwiza ninde? Rero umva ariko haraba guhangana. Ari sote nuhoraho afise inkomezi n'umutore, nuhoraho afise ubutore mu ntambara. Kirazikirire muri se ryuguruka. Mugabo uraba ku murongo w'icenda ntigigeze ryuguruka. Arashimu nimwigire birembire mwabirimba musegenye mwanzugize ibihe byose ngo haguke umwami w'ubwi incuro zibiri zose. Nimba n'Imana ishobora kugira resistance, wowe urinde utazogira resistance. Izi nzugi zumvise ko n'umwami w'ubwiza agomba yinjira. Mugabo niziriko zirashoboka ziseda vyoroshe, habiza gukoreshwa inguvu za gisirikare. Ku murongo w'icumi uwo mwami w'ubwiza ninde? Uhoraho nye n'ingabo niwe mwami w'ubwiza. Then aya marembo agira iki? Aruguruka. Ndabisubiyemo ahantu hari amarembo aho hari uburinzi bukomeye. Rimwe nigeze kugendera ahantu bambwira ati hajya ahantu ikintu cyose bahubaka kiteza guca kibomoka, ribi barabara, ribi inzu, ribi kiraro, ikintu cyose cubaswa hajya ahantu kica kibomoka. Baravuze ati none ahantu bagiye kuraba riga baraba isi yaho hantu bagasanga ntangora nimwe ihari. Mugabe ico batamenye nuko aho hantu bari bagiye kubaka hasanzwe hari ayandi marembo yandi yubatswe aho hantu. Nico gituma sano hose wo gukorera. Ejo nababwiye Imana iri selective, Imana irafise ibibanza tubaze kubona mu mwanya yitira mu yo nyene ubwayo ikavuga iti aha hantu ndashaka iki. Ningu ushobora gushika ahantu ugasanga hari ayandi masezerano yandi yabaye aho hantu, hari ubundi bwami bwamaze kwima aho hantu